imvo yoba yaratumye ashikiriza bijya je no kwibaza ko yashatse gucafuza mu shingamateka wacu Ndagijimana Vincent kuko yabemereye ubufasha ntabwo byahindutse nk'ideni. Ntabwo twashoboye kumenya yuko yoba hariho ibigori yoba yarajanye muri uruganda rwa Ndagijimana Vincent bitashoboye kurihwa yoba yarahaye nk'umukontabure wiwe uwo mugwizatunga ntabimenye. Ibyo ntabyo batubwiye. Nuko Sangwe Kivuvu yarashoboye kurima mu mirima ihawe n'umugwizatunga Ndagijimana Vincent, irima ikoresha ibigori nibyo twarimye. Hama rero twarageze igihe duharuwe dusanga twarahombye kandi bikabije, ari naco gituma tumaze guharura ivyo nemeza nuko twaraharuye harabahuza hari n'abatware ca dusanga twarahombye. Ca dusigira ko dusaba umushingamateka turamubwira tuti cogera ntiyabiga umushingamateka n'umugwizatunga none ko ubona ibara ituguye kandi tuzohava turiha aya mafaranga ubona wo dufasha iki. Ico nemeza nuko tumaze kumubwira ibibazo twahuye navyo yaciye yemera kudufasha kuzoturiha miliyoni 15, ari navyo nemeza kuko ico gihe harabaye n'amasezerano yanditse yavuga iti mu Kivuvu za itariki 6 z'ukwezi kwa 6 mu 2025 turavye koperative Sangwe uburimyi bw'igori twarimanye na Ndagijimana Vincent tubona ko twahombye bikabije. None Ndagijimana Vincent yemeye gufasha ko koperative amahera yahawe arazosubizwa kwizoturihira miliyoni 15. Ivyo nzi nivyo ibirenga kuri ivyo nobimubaza abindi tuzi. Ntabwo twafata nk'ideni kuko yavuze ko azodufasha. Turafise n'inyandiko zahabaye kuko habaye n'amasezerano yemeza ko azodufasha mu ntumbero yo gutera umutumba asanzwe avuga ko kugira ngo ntugayike mu yindi mitumba. Hariho n'abanywanyi barahari kandi n'abaduhuje ico gihe hari urutonde rw'abahuza n'abandi batware n'abandi bene gihugu benshi bari bahari baraza mu masezerano. Ibyo yashikirije twarabyumvise ku maradiyo ntitwashoboye gushika aho ikiganiro cyariko kirabera, ariko ibyo yashikirije byerekeye Sangwe twumvise ko ari ububeshi. Igituma byabaye ububeshi twebwe baraje baradutora nk'urwego rw'abahuza kugira ngo tubakorere ibiharuro bya koperative Sangwe, hama dusanga Sangwe yarahombye bikabije, biba ngombwa yuko Ndagijimana Vincent abemerera ko azobatwerera miliyoni 15 na cane ko yavuka kuri uwo mutumba nyene. Araraba ko ati abatware bo kuri uwo mutumba ntabwo bogira ingorane kuri amafaranga ya Sangwe, reka jewe nzobatwerere miliyoni 15 kugira ngo muronke ayo muzosubiza mu kigega ca leta aho amafaranga yajava. Nibyo tuzi, ibindi navyo nububeshi nabyo tweye twashoboye kumenya aho yabikuye. Je no kwibaza ko yashatse gucafuza mu shingamateka wacu Ndagijimana Vincent kuko yabemereye ubufasha ntabwo byahindutse nk'ideni. Ntabwo twashoboye kumenya yuko yoba hariho ibigori yoba yarajanye muri uruganda rwa Ndagijimana Vincent bitashoboye kurihwa yoba yarahaye nk'umukontabure wiwe uwo mugwizatunga ntabimenye. Ibyo ntabyo batubwiye. Mu byo bashoboye kutubwira twaharuye nk'abahuza bo ku mutumba turi kumwe n'abatware n'abandi benshi, twashoboye kubona ko koperative yahombye bikabije, hama haza kubaho ubufasha bwo kugira ngo baronke amafaranga yo gusubiza mu kigega ca leta, kandi yarabyemeye habaho n'amasezerano y'inyandiko ariho. Twebwe rero twaciye tubona ko biri kose ari gushaka guharabika umushingamateka wacu, kandi agerageza gukora ibitangaza bidasanzwe. Ubu ariko aranatwubakira n'ikiraro gihuza umutumba wa Mutana na Ryamukona na Kivuvu na Munege na Kibuba. Musanzwe twe twarakoze turakora turarima ibigori turabanywanyi, hama ubusanzwe ayirongoye ariwe Naramabuye Emmanuel akaba ariwe yarasanzwe abikurikirana, ariko ntabwo guha ideni ibigori uwo mushingamateka nta deni twamuhaye. Ubusanzwe ko twari tubizi tumaze gukora aho hantu
twarakoze nk'abanywanyi hama uruzuba ruraka turahomba. Tumaze guhomba rero ku mutumba umushingamateka icyo yahise akora bamaze kumwitura nk'abarongoye Sangwe yaciye areba yuko ku mutumba tutohomba kugira ngo awuteturure kugira ngo mu mitumba yacu natwe ntiduhombe, acagerageza gutanga imfashanyo y'Imiliyoni 15. Mu bisanzwe nuko byakurikiranye, ntabwo arayo yaradufitiye oya. Mu banywanyi nta kintu twamutumye, ibyo yashikirije ntozi yabikuye kweri. Amazina banyita Viatori Ndayisaba, sanzwe nserukira bene gihugu ba zone jene igize n'imitumba 11. Nobamenyesha nk'abashitse ngaha kuno mutumba wa Mutana harimo na Ryamukona twaje gukorera ko bino bikorwa uno munsi. Ni zone itekanye, zone irimwo abene gihugu bakunda iterambere, ni zone by'ukuri tubona yuko ifise n'abayishigikira, murabibona ngaha ayi mwese. Ururuzi turiko ngaho uno munsi nuruzi rwakoze byinshi atari byiza. Bwa mbere rwatwaye imirima, gutwara abantu, ibyo nabyo biri mu byo tusanzwe tujejwe abantu n'ibintu. Rero uno munsi nyakubahwa mwaje muserukira mustanteri, ndazi yuko yatubwiye twavuze cyane gose ko kino kiraro kiradishinga bene gihugu bo muri zone jene, cyane ko gisanzwe cyagifisa akamaro ku mitumba ya Ryamukona, Mutana, ya Ndaro, Kibuwa, mbere n'umutumba uri muri zone Kabarore wa Kivuvu. Uno munsi rero ni ibyishimo, twandushimire cyane Imana yaduhaye indongozi zikunda abene gihugu, bakaba baje kwifatikanya n'intwaro kugira ngo baterere, bashireho umuganda, bashireho inguvu zishobora kugira ngo abene gihugu bagire imibereho myiza. Rero turashimiye cyane umuvuka komine ko yaje kwifatikanya natwe kugira ngo abene gihugu bashobore kurengana ibi bintu byose ururuzi rwahora rudutwara kandi dukeneye. Mu batari babizi, ururuzi hahora ikiraro cyahuze no mitumba, ariko rero iyi mitumba kuva aho ururuzi rutwara ikiraro ntiyasubiye kuba nyabagendwa, ibarabara ryaciye risiba. Kandi aha tuvuga kuri ku mutumba wa Ryamukona hariko amashuri, hariko amavuriro, ni kuvuga muca mwumva ko hariko abakozi n'abana. Abo bantu rero twahora turara ntibuca bivanye n'ukungene uruzi rwuzuye rero ushobora kubatwara canke rukasibya imirimo bakorera. Rero turashimiye cyane uwo mwubahwa yaje ngaha kugira ngo adufashe by'ukuri. Murabona ko indinganizo y'igihugu zone isigaye ari urubuga rw'imigambi. Rero yaraje aratwitura, twatumaranye umugambi muremure w'iki kiraro. Nyakubahwa mustanteri abizi, ntumwa yiwe iri ngaha, twari twagitanze muri PTBA. Iyo PTBA rero yari yabishite mu ngiro, mugabo kubera yuko imvuga ijana n'ingiro mu ngendo baherukamwe bari bemeye yuko iki kiraro bazoca bagikora vuba bwangu. Mu karuhuko rero barimo ubunyakubahwa iyi ndongozi yacu yaciye abishira mu ngiro. Ni kuno munsi yaje gutanguza ibi bikorwa by'ikiraro kugira ngo amarira abene gihugu barize batewe n'ururuzi, ibikorwa bitaranguwe, imigenderanire yahavuye kubera no ruzi ishobore gusubira. Tubashimire cyane gose nyakubahwa, tunabakengurukira, mbere dusaba ko n'Imana yobarinda kugira ngo ibikorwa mukora urunganwe ruriho uno munsi n'uruzoza bize bibandanye bishikira bene gihugu. Kwizina rya mustanteri wa komine yacu nziza ya Kayanza yafatiriwe n'andi mabanga ari kuhibera kugira ngo iyakirire umushinga amateka atowe mu ntara yacu nziza ya Butanyerera. No kwizina ryanje nyene nk'umuhanuzi wiwe mu byajeje harimo amategeko, n'iteka ntangere ryo guhikaze abashitsi baje batugana, cyane uyu mwubahwa umushinga amateka yatowe muri ntara yacu nziza ya Butanyerera. Mwisange rero mwiyumve ni karibu, muhawe ikaze. Komine Kayanza ni nyabagendwa, ndanabwire yuko umutekano ni wose, ariko naho nyene umutekano twamizako, ariko umutekano urahari, nta kidasanzwe rero cyo gushikiriza. Ariko rero tunabashimire ko mu bikorwa byinshi musanzwe mufise
mwemeye mukaza kudutera iteka kugira ngo mushitse by'ukuri isezerano mwari mwemereye abene gihugu igihe mwari mwagize ingendo yuko muzakorera kino kiraro mukaba mushikanye rero isezerano aho mwiziye kuri no munsi kwa no genekerezo muje gutanguza ibikorwa byo kubaka kino kiraro gihuza imitumba ibiri ariyo Mutana na Kibuba. Iki kiraro rero mutanguje gifise akamaro kanini ku bene gihugu, gifise akamaro ntangere aho iyi mitumba ihanamiye runo ruzi yari sanzwe ifise ibibazo by'uruja n'uruza aho imigenderanire itari yifashe neza. Kizofasha rero ku bene gihugu cyane cyane bava ku Mutana bagenda kw'izone bagiye gutora byangombwa canke impapuro zarizo zose bafite uburenganzira. Kizogira akamaro kandi ku banyeshure bava Mutana bagiye kwiga ngaha kuri Yandaro kw'ishuri rya Yandaro ndetse n'ahandi hakurya y'uruzi. Bizofasha kandi abene gihugu na cyane cyane murazi ko uburimyi bwagiye imbere aho mbere duhamagara umwene gihugu wese kuja kukivugira aronke ibyo afungura mbere akaronka umusesekara kugira aronke n'amafaranga bika mu mufuko. Abene gihugu rero kizobafasha bagiye gutora kavu hakurya y'uruzi. Ibyo rero bikaba bitari byoroshe mu minsi heze, bikazonafasha kandi mu migenderanire myiza hagati y'imitumba n'iyindi. Iki kiraro mutanguje no munsi kizofasha kandi ku bene gihugu bikibuba nako murantunga abene gihugu b'Imutana mu kujabuka ururuzi bagenda kwivuriro riri ngaha ku Mutana. Dushima rero dukenguruka ibikorwa byiza ibikorwa citeka umushinga amateka yitorewe ngaha mu ntara yacu nziza ya Butanyerera. Ibikorwa citeka ariko ararangura hano hantu arangurira bene gihugu na komine idasigaye inyuma. Turamukeza rero abandanya bikora uko tunamusabira n'amagara meza mbere Imana ikomeze guhezagira n'ibindi byinshi byiza ku bene gihugu niyashobozwa za kubeze kubarangurira. Rero nitwashaka kubishisha amajambo menshi ariko kandi twongeye dushime dukenguruka mu kurangiza kubera ko uno mushinga amateka yitore mu ntara yacu nziza ya Butanyerera ariko arafasha mu ntumbero kugira ngo dushike kuri ya mbono kazoza y'ibihumbi 2040 igihugu cifashe 2060 igihugu giteye imbere. Ibyo rero ntibishoboka hakiriho abataronka aho baca hatariho inzira nziza hatariho amabaramira meza. Nico gituma rero nawe yateye ya mbere yafashe ya mbere mu kuza gufasha kugira ngo kino kiraro gikorwe by'ukuri imigenderanire hagati y'imitumba n'iyindi ishoboke. Twashaka kurambira rero murazi ko amajambo ararikwa ntamagwa ariko kandi twongeye tubifurize kororanirwa umwanya wose muza kumara ngaha mwubahwa wacu mushinga amateka atuwe mu ntara yacu nziza ya Butanyerera. Imana nyenamahoro ibaduhezagire niharambe igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi n'abarundi niharambe abarundi bose. Imana ibaduhezagire murakoze.